Yezu araheza abwira abavuga ko ingoro y'Imana isharijwe n'amabuye meza hamwe n'imperezwa zeguriwe Imana, ati ivyo mubona hazoza iminsi hatazosigara ibuye rigeretse ku rindi ridakorotse. Baramubaza bati mwigisha, ivyo bizoshika ryari? Canke ikimenyetso kizoranga igihe c'uko ivyo bintu bigira bishike ni nyabaki? Yezu araheza avuga ati murabe maso ntihagire abazobahubisha. Hazoza benshi biyitirira izina ryanje bavuga bati ni jewe, kandi bati igihe kiri hafi, ntimuze mubakurikire. Nimwumva bavuga indwano n'imigumuko ntimuzogire ubwoba, kuko ivyo bintu bibwirizwa kubanza gushika, yamara umuhero ntuzoba ubwo nyene. Araheza ababwira ati intara izohangana n'iyindi ntara, ubwami buhangane n'ubundi bwami, isi izonyiganyiga cane, irya nino hatera amapfa n'akaranda. Hazoba ibintu biteye ubwoba n'ibimenyetso bihambaye bivuye mu ijuru. Yamara imbere y'ivyo vyose bazobafata baturubike, babashengeze mu masinagoga, babate mu mabohero, mujanwe imbere y'abami n'imbere y'abatware, muhorwa izina ryanje, bitume munshingira intahe. None rero bizirikane neza mu mutima wanyu ko mutazorinda kwiyumvira iryo muri buyishure, jewe nyene nzobihera imvugo n'ingingo abansi banyu bose batazoronka aho baca ngo babahinyuze. Muzoshengezwa n'abavyeyi banyu nyene, abo muvukana, inshuti n'abagenzi, kandi bazokwica bamwe muri mwebwe. Muzokwankwa na bose muhorwa izina ryanje, ariko haba n'agashatsi na kamwe kazobava ku mutwe ngo kazimire. Murinze rugabo niho muzokiza imitima yanyu. Yamara nimwabona Yerusalemu yugarijwe n'ingabo, muzoce mumenya ko isenyurwa ryayo riri hafi. Abazoba rero bari mu Buyuda bazoce bahungira mu misozi, abazoba bari mu gisagara ca Yerusalemu bazoce bakivamwo, abazoba bari mu mirima ntibaze bakigarukemwo. Nkako iyo misi izoba imisi y'amahano, ngo ivyanditswe vyose biranguke. Abagore bazoba bibungenze n'abazoba bonsa muri iyo misi bazohagorerwa. Nkako hazoba amakuba menshi kw'isi, ishavu ry'Imana ryisuke kuri iki gihugu. Bazosogotwa, bazojwanwa kugirwa imbohe mu makungu yose. Yerusalemu nayo izohonyangwa n'abanyamahanga gushika igihe c'abanyamahanga kirangire. Hazoba imenyetso mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri, kw'isi naho amakungu abe mu maganya, abe mu kajembegete gatewe n'ukwasana kw'ikiyaga hamwe n'ukwibisebuzi. Aho abantu bacika inkokora batewe ubwoba no kurindira ibizoba bigiye kuba kw'isi nzima. Nkako n'inteko z'ijuru zizonyiganyiga. Niho rero bazobona umwana w'umuntu aza mu gicu afise ububasha n'ubunihazwa bwinshi. Ivyo bintu bitanguye gushika, murame muraramuye umutwe, kuko ubukiriro bwanyu buzoba bwegereje. Arongera abahingereranyo ati murarabe umutenahi n'ibindi biti byose. Iyo bimaze gutotahara mukavyibonera, muca mumenya ko iremba ryegereje. Namwebwe rero niko kuko nimwabona ivyo bishitse, murace mumenya ko ubwami bw'Imana buri hafi. Nukuri ndabibabwiye ko aba bantu b'iki gihe batazohera ivyo bitaraba. Ijuru n'isi bizozimangana, yamara amajambo yanje ntazozimangana. Dushimagize inkuru nziza ya Kristo.
ingo rukundo rw'Imana ingudu umuco wawe ingudu komeze twese ingo mutima mweranda ingo rukundo rw'Imana ingudu umuco wawe twaruburundi n'ibyabwo ingo mutima mweranda ingo rukundo rw'Imana ingudu umuco wawe ingudu komeze twese. Mwiriwe neza mwese. Ijuru n'isi bizozimangana, yamara amajambo yanje ntazozimangana. Yezu Kristo ni muzima, niwe alfa na omega, niwe tanguriro n'iherezo, niwe vyose bikomokako kandi vyose birora kuriwe, nani nahazwe. Amajambo yiwe rero ntazozimangana, kuko niwe yaremye vyose abirema vyiremera kandi vyose bibeshwaho muri we. Nico gituma amajambo yiwe atazozimangana. Iryo jambo ry'ihangiro ngo ijuru n'isi bizozimangana, amajambo yanje ntazozimangana, niryo tugomba kwinjiramwo no kuzirikana gose muri iyi nyigisho. Cane cane muri ibi bihe abantu bakeneye kumurikirwa mu vyerekeye uguca kuri iyi si no mu vy'iyi si. Muri ibi bihe turimwo, womenga ibintu vyose birazahuka, birayonga, mbere birayoka. Ngiki ikiroranye dukwiye kuzirikana no kwihweza, kumenya ibiramba, ibirama, ibihoraho. Yezu Kristo ati ijuru n'isi bizozimangana, ariko amajambo yanje ntazozimangana. Kubera iki? Reka tuvyihweze mu ntambwe zitatu canke mu ngingo zitatu. Iya mbere, ubukiriro. Iya kabiri, ibihera n'akamaro kavyo. Iya gatatu, ibihoraho n'uburyo bwo kubironka. Abakunda ibihoraho rero mubanga amatwi. Ubukiriro, ivyo bintu bitanguye gushika, murame muraramuya umutwe, kuko ubukiriro bwanyu buzoba bwegereje. Sinabwiye ko iri jambo nabasomera riri mu Njiri ya Luka, ikigabane ca 21 kuva akarongo ka mbere gushika akarongo ka 33. Luka 21 kuva kuri 1 gushika 33. Ivyo bintu bitanguye gushika, murame muraramuya umutwe, kuko ubukiriro bwanyu buzoba bwegereje.
ngiyi inkuru nziza Yezu Kristo yabwiye abigishwa biwe mu gihe bari batewe n'ubwoba n'ibyo bahejeje kubarirwa. Niyo nkuru nziza Yezu Kristo akubwiye nawe muvukanye uyu munsi, kuko nawewe ushobora kuba ufise ubwoba kubera ibyo uheruka kubarirwa, canke kubera ibyo uheruka kubona, canke ibyo wumvise. Niyo nkuru nziza ubwirwa nawe muvukanye ushobora kuba ufise umutima uhagaze kubera utabona kazoza kawe. Niyo nkuru nziza ubwiwe nawe kuri uyu mugoroba muvukanyi, kuko kumbura uhagaritswe umutima n'ibiguhanamiye canke ibikugeramiye. Uyu munsi niwe Yezu Kristo abwira iri jambo ati ibyo bintu bitanguye murame muraramuye umutwe, kuko ubukiriro bwanyu buzoba bwegereje. None ibyo bintu bizoba bitanguye ni ibiki? Ngiyi idonido ry'ibyo bintu. Yezu Kristo yari yinjiye mu gisengero cy'i Yerusalemu, nk'uko tubizi ko hageze igihe arinjira icese i Yerusalemu. Ico gisengero naco cyari cyubakishijwe amabuye meza meza, kandi gisharijwe n'amaturo menshi yazanwa n'abaza gusenga no gushimira Imana ku byo yabagiriye. Byongeye ico gisengero nico abayuda bose basengeramwo Imana yabo, bakongera bakayiherezamwo imperezwa n'amashikanwa yabo. N'uwaba yaragiye mu mahanga ya kure yagumiza umutima wiwe kuri ico gisengero, mbere no mu gusenga agasenga yerekeza amaso iyo giherereye, kuko yabwiwe ko muri ico gisengero ariho Imana yabo iba, ariho isengerwa, ariho ihurira n'abayirondera. Uyo munsi rero mu bari kumwe na Yezu hari abari ko baratamarira batangarira amabuye meza yubatse ico gisengero n'ayo maturo yaragisharije. Niho rero Yezu yaca ababwira aya majambo mwumvise ngo ibyo mubona hazoza iminsi hadasigara ibuye rigeretse ku rindi ridakorotse. Iyo mburi yarabatumye bagira ubwoba n'umutima uhagaze kubera icubahiro n'umwizero bari bafise muri ico gisengero. Baciye bumva ko ibyo Yezu avuze ari inkuru y'agacavutu. Niko kumubwira bati, mwigisha, ibyo bizoshika ryari, canke ikimenyetso kizoranga igihe c'uko ibyo bintu bigira bishike ni nyabaki? Yezu rero acabagira ku muriri wabyo, aravuga ibyo bintu bizoshika ibyo ari byo. Ntiyabwiye igihe, kuko Imana ntigera ivuga igihe. Ibyo abari ngaha murabyumva neza, Imana ntigera ivuga igihe. Niyo yibajije ngo ni ryari ga mukama kubwira ati tuzoba turi kumwe, ibyo biragukwiye. Mugabo kwibwira ngo mbwira ryari, Imana ntiyigera na rimwe ivuga ngo ni mu mwaka uza canke ngo ni mu myaka ingahe. Nta na rimwe Imana ishinga igihe. Ibwira abantu ngo muritegura hasigaye imyaka iyi n'iyi. Imana ikubwira gusa ngo tuzoba turi kumwe, ibyo biragukwiye. Nabo rero bashaka Yezu ababwira itariki n'amasaha bizoberako. Bace rero kandi nibyo hariho abantu kuri iyi si bipfuza ko bomenya n'umunsi bazopfira, kugira ngo imyaka yabo bamara imyaka, bafata imyaka yo kuvemvera no kwivayanga mu bintu byose, hasigaye amasaha makeyi bace biruka kwirega, gutyo biba ijuru. Imana ntigera ivuga igihe. Ijambo ibwira uwajije ni tuzaturi. Yezu nawe rero ntiyababwiye igihe, mugabo yaciye abagira ku muriri w'ibintu bizoshika.
ugutotezwa kw'abigishwa n'abemera izina ryiwe, igwirirana ry'abangushi biyitirira izina ryiwe, imidugararo n'indwano irya nino mu bihugu, ibinyamugigima, amapfa n'akaranda, uguterwa no gusenyurwa kw'igisagara ca Yeruzalemu, ibimenyetso mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri, ukwasana no kugazuka kw'ikiyaga n'ibisebuzi vyaco, amaganya, ugucika ivutu n'akajembegete mu bihugu, hamwe rero no kunyiganyiga kw'ububasha bw'ijuru kw'inteko z'ijuru. Ahejeje kubadondorera ibyo byose acayungamwo ati, niho rero bazobona umwana w'umuntu aza mu gicu afise ububasha n'ubuninahazwa bwinshi. Ibyo bintu bitanguye gushika murama muraramuye umutwe, kuko ubukiriro bwanyu buzoba bwegereje. Kuko ubukiriro bwanyu buzoba bwegereje. None ikibazo umuntu aca yibaza rero ngaha, ubwo bukiriro ni nyabaki? Ubwo bukiriro Yezu avuga, bavukanye, aha hari ukuri gukomeye dukeneye twese kumenya. Ubwo bukiriro ngubu, niho bazobona umwana w'umuntu aza mu gicu afise ububasha n'ubuninahazwa bwa zina muntu wese. Ngubwo butantu nukubona umwana w'umuntu Yezu Kristu aza mu gicu, nukuvuga aza nk'Imana, kuko Imana nigendera ku bicu, afise ububasha n'ubuninahazwa bwinshi bumutuma yigarurira vyose. Bavukanye, ntituyobegwe kandi ntiduhushe inzira. Tegera kandi ujijutse muvukanye, umenye neza aho ubukiriro bwawe buri. Nuguhura na Yezu Kristu, umwana w'Imana, we Mana yigize umuntu, kugira ngo abantu baronke ubukiriro. Koko ibi vy'ukuza ku bicu bizoranguka ku buryo bw'umwuzurira ku munsi w'umuhero. Ariko kuva muri ibi bihe turimwo, ko Yezu yavuze ngo ndababwiye n'ivy'ukuri, urugwaruka, abantu b'iki gihe, ko batazohera ibyo byose bitaraba. Ko abantu b'iki gihe batazoba ibyo byose bitaraba, ni ukuvuga ko muri iki gihe Yezu Kristu aza ku gicu afise ububasha n'ubuninahazwa bwinshi. Uguhura rero na Yezu Kristu, umwana w'Imana, we Mana yigize umuntu, kugira ngo abantu baronke ubukiriro. Niho hari ubukiriro, niho hari ubukiriro bwawe muvukanye. Nk'uko Papa Francisco avyemeza, avuga ati, akanyamuneza k'inkuru nziza karuzura umutima n'ubuzima bw'abahuye na Yezu. Abamukundiye kw'abakiza barabohoka igicumuro, ukwijigwa, ikinogo co mu mutima n'umujenyene. Ibyo Papa yavyanditse mu ibaruwa yise akanyamuneza k'inkuru nziza mu nomero ya mbere. Akanyamuneza k'inkuru nziza karuzura umutima n'ubuzima bw'abahuye na Yezu. Abamukundiye kw'abakiza barabohoka igicumuro, ukwijigwa, ikinogo co mu mutima n'umujenyene. Ngubwo rero ubukiriro, ngubwo kandi ubutanga. Wewe rero uboshwe n'igicumuro, wewe uboshwe n'ukwijigwa, wewe uboshwe n'ikinogo co mu mutima, wewe uboshwe n'umujenyene, uyu munsi n'umunsi wawe wo kubibohoka.
kugira uyohoke byogenda gute? Nuko witaba ubu butumire bwa papa yaciye yongera ko mu nomero ya 3 ngo ndatumiriye umukristu wese ahari hose mu vyarimwo vyose kunagura uyu munsi nyene uguhura buhure kwiwe na Yezu Kristu. Murumva ntawo cagereka akaguruko kandi ngo urakoze padi ngo nanjye ningaha zoza nza numva biba ivy'Imana nta numwe bigwako giturumbuka. Muravyumva? Oya, ndatumiriye umuntu umukristo wese niko papa avuga ahari hose mu vyarimwo vyose kunagura uyu munsi nyene uguhura buhure kwiwe na Yezu Kristu. Nivyabura apfuma afata ingingo yo kwemera ko Yezu Kristu ko amuhuza nawe mu kumurondera iminsi yose ubudahengeshanya. Ngiyi inyishu ya ca kibazo navuga nti mbega ubwo bukiriro ni nyabaki? Iyo niyo nyishu. Ubukiriro bwawe wa muntu we, ubukiriro bwa zina muntu nuguhura na Yezu Kristu. Kuko uhuye na Yezu Kristu ucukira. Ubukiriro bwa muntu ni Yezu Kristu wenyene, umwana w'Imana. Imana yigize umuntu, yavuye mu ijuru ku bwatwe bw'abantu kugira ngo adukize. Imana data yaremye umuntu imuremera guhirwa no guhimbarwa. Bavukanye ibyo mubimenye neza, ntihagire uzobahubisha. Imana data yaremeye umuntu guhirwa no guhimbarwa. Muravyumva? Twaremewe guhirwa no guhimbarwa nivyo Imana data yaturemeye. Nivyo vyatumye irema ijuru n'isi ikashira umuntu kugira ngo umuntu yibere mu buhigwe no mu gahimbare. Ukugarariza Imana nivyo vyatumye umuntu atakaza ubuhigwe n'agahimbare yaremewe. Mbere yugururira irembo amagorwa n'urupfu rudahera. Ariko rero iyo Mana data yarakunze isi gushikira inguko umwana wayo w'ikinege ngo umwemeye wese ntapfe aronkeriho ubuzima budahera. Yohani 3:16. Imana yarakunze isi gushikira inguko umwana wayo w'ikinege ngo umwemeye wese ntapfe aronkeriho ubuzima budahera. None rero muvukanyi, menya uko kuri kandi ujijuke. Ubukiriro bwawe buri muri Yezu Kristu. Uyu muhango wa Yezu Kristu yavuze ati niho rero bazobona umwana w'umuntu aza mu gicu afise ububasha n'unahazwa bwinshi, niho ubukiriro bwawe buri. Nico ituma Yezu Kristu yaje kubivuga, yaciye avuga ngo ivyo bintu nibyashika muraca muraramura umutwe kuko ubukiriro bwanyu buzoba bwegereje. Muva uyu munsi murararamura umutwe. Nuwo wese yunamye ajonjogoye uyu munsi arararamura umutwe. Kuko uyu munsi nyene kuri uyu mugoroba uribonera Yezu Kristu aje nk'Imana, azananye ububasha n'ubunihazwa bwinshi mu Isakramentu ry'Ukaristiya aha nyene. Kuko yashatse kuvyagira muri iryo Sakramentu nk'Imana kugira ngo abe Imana kumwe natwe. Uyu munsi rero urararamura umutwe, umwihweze, umwakire, kandi umwakiriye urakira. Akanyamuneza k'inkuru nziza karuzura umutima n'ubuzima bw'abahuye na Yezu Kristu. Abamukundiye ko abakiza barabohoka igicumuro, umujinya, ukwijigwa, ikinogo cyo mu mutima n'umujenyene. None ubwo wowe urashaka gukira? Urashaka gukira? Itegure rero guhura nawe n'ukumwakira no kwakira urukiza kuzaniye. Kuko abamukundiye akabakiza barabohoka igicumuro, ukwijigwa, ikinogo cyo mu mutima n'umujenyene. Uyu munsi
niwugurire ubuzima bwawe Yezu Kristo. Uyu munsi niwugurire umutima wawe Yezu Kristo. Mwugururire, reka kugara. Reka kugara, ugurura. Uyu munsi niwugururira Yezu Kristo. Niwamuhamagara ngo azi wawe ukamwugururira. Uyu munsi arazana iwawe urukiza nk'uko abivuga mu njiri mu byahishuwe ikigabane ca 3:20 ngo raba mpagaze ku rugi ndodora, hagize uwumva ijwi ryanje kugurura, nzokwinjiriwe meze mfungurane nawe nawe afungurane nanje. Uyu munsi niwugurura ubuzima, niwugurura umutima, niwamuhamagara ukamukundira, iri jambo yavugiye mu nzu kwa Zake riravugirwa iwawe ngo uyu munsi urukiza rwashitse muri iyi nzu. Amen. Kuko urukiza niwe, ahashitse ruba ruhashitse. Kwa Zake yarahashitse ruba rurahashitse. Kwa Simoni yarahashitse ruba rurahashitse. Ikavanumi yarahashitse ruba rurahashitse. Ahashitse urukiza ruba ruhashitse. Yezu Kristo niwe bukiriro bw'abantu bose, kandi uwo wese amwambaje arakira, nk'uko Pawulo abivuga ngo wese azambaza izina ry'Umukama azokira. Amen. Nawe uyu munsi urararamura umutwe kandi urukiza uraruronka. Ingingo ya kabiri, ibihera n'akamaro kabyo. Urumvise urukiza, ariko hariho ibihera. Ngo Yezu abwira abavuga ko ingoro y'Imana isharijwe n'amabuye meza hamwe n'imperezwa zegurirwa Imana, ati ivyo mubona hazoza iminsi hatazosigara ibuye rigeretse ku rindi ridakorotse. Nguko kuri gukomeye Yezu Kristo yabwiye abigishwa biwe ngo abacishe ubwenge. Nguko kuri gukomeye Yezu Kristo ashaka kutubwira natwe uyu munsi kugira ngo tube incabwenge kuri iyi si. Bavukanyi, muvukanyi uri ngaha, kanura ubone neza, umviriza utegere neza, zirikana ube incabwenge kuri iyi si, ureke kuba kazeze n'akagugu. Ivyo mubona hazoza iminsi hatazosigara ibuye rigeretse ku rindi ridakorotse. Muri ibi bihe hari abantu benshi batangarira amabuye. Muri ibi bihe amareta n'ibihugu bitari bike bitana mu mitwe, inganda zigatikira bagwanira amabuye, yaba ayahinguwe canke ayakira ubutare mu kuzimu. Muri ibi bihe mu mibano n'imiryango abantu bacanamwo, bakankana, mbere no kwicana bakicana kubera ayo mabuye canke ibyahinguwe muri ayo mabuye. Turakeneye kwakira no kuzirikana dushimitse uku kuri Yezu Kristo tumenyesha ngo tube incabwenge. Ivyo mubona hazoza iminsi hatazosigara ibuye rigeretse ku rindi ridakorotse. Ivyo ni ntasiba, ni ntagisivya, bitegerezwa kuba, bitebe bitebuke. Ivyo bintu bizoba, kuko ijuru n'isi bizozimangana. Kumwe n'ibiri muri vyo vyose ata na kimwe kivuyemwo. Muravyumva? Ijuru n'isi bizozimangana, ata na kimwe gisigaye. Muri iyi minsi narakubitiye i Kongo, ndatangarira igisagara ca Goma. Igoma amazu yubatseho muri iki gihe urayatangarira, ariko igihe nahaca
mu 2004 igisagara ca Goma cose caragaragara, amakartier nka yose. Hari hasigaye quartier gusa yazari ahantu hakirurutse. Muribuka ko mu 2002 ntuze haje le volcan, ibirunga vyaduze birashwara igisagara ca Goma. Ivyo birunga vyarakubuye ibizu vy'amahero n'ibietaje bifise ibikingi bingana naho bwagakereye, vyose ubunywenywe byose. Abadagi igihe nahaca mu 2004 bari baje ko ne bari barubatse igisagara ca Goma, bari bafise plan yaho hantu bariko barasatura amabarabara yaho hantu aho amabarabara yahora. Ariko amaparcelle abantu barinze gusubira kuja kurondera, n'uwari afise etage zitandatu yasubiye kubaka bishasha. Ubu rero uravye inzu zihari womega ntacigeze. Ariko ico gihe haragaragara kiretse amakartier amwamwe. Hariho n'inzu nari natangariye yari hagati mu gisagara ico gihe, ibirunga vyaraje birayikikuza birakubura handi hose, iyo nzu isigara hagati. Mbajije wareka arantembereza ntiya nzu none ni yande? Birya nzu ngo ni y'umugore w'umupfakazi yahora yakiriramwo akagaburiramwo abana bo mwibarabara n'abana b'imfuvyi batagira iyo baba. Ijuru n'isi bizozimangana, kumwe n'ibiri kuri yo vyose atana kimwe gisigaye. None ni kuki bizozimangana? Inyishu tuyironka mu kuzirikana ingene Yezu Kristo yari afise umubabaro mu mutima mu gihe yavuga ayo majambo, akayabwira abamukikije. Kuko bamukikije muri ico gisengero bariko baratangarira amabuye yubatse ingoro y'Imana n'ibisharizo vyayo. Umve namwe ako kajoreza, abantu bari mu gisengero aho gutamarira Imana batamarira amabuye n'ibisharizo, aho kwihweza Imana bihweza amabuye n'ibisharizo, aho gushimagiza Imana bashimagiza amabuye n'ibisharizo, aho guhimbarwa n'Imana bahimbawe nayo mabuye n'ibisharizo, aho kwerekeza umutima wabo ku Mana bawerekeza ku mabuye n'ibisharizo. Mwumve namwe ko kajoreza. Kandi barubaka batangura kuratira Yezu ngo hemukama ayo mabuye, ngo hemukama ivyo bisharizo. Yezu nawe nuko ari umuntu mwiza, ariko avuga ati ubwo mwe murafise umutwe ukora, mwinjiye mu ngoro y'Imana ngo mutamarire ibibuye. Ari umufayi umwe wo mu Bufaransa yigeze kumbwira inkuru, yagendaye n'umupatiri. Umupatiri yatanguje amafayi de charité ari kumwe na Martin Robin, yitwa Patiri George Finet. Bari muri aeroport, uwo Patiri George Finet yari umuntu akunda gutangarira, agatangarira abantu bose. Muri aeroport haca abantu benshi, simvuze y'Ibujumbura kuko haca bakeyi. Mugaba ama aeroport makuru abantu numuyevero umwanya wose amasaha yose, ngo agahagarara kitegereza. Agaca abwira uwo mufayi yitwa François Birere ngo kandi ngo nk'abo bantu bose umwe wese Imana iramuzi, akabera atangara. François Birere nawe yari umwubatsi, agaca amwereka ngo erabiye aeroport ingene yubatse, ngo ndabira amatanga ingene bayagize, ngo najya amabuye ingene bayamatanije. Ngo umunsi umwe aramwitegereza ngo avuga ngo tais-toi, ceux-là ils sont morts, ceux-là ils sont vivants. Amwereka abantu, aba bantu ils sont vivants, ibyo bibuye ils sont morts. Kazibe utangarira amabuye, ibyo bibuye byarapfuye, ariko aba bantu ni bazima.
ni kuki none ibyo bintu byose bizohera bizozimangana? Yesu yari afite umubabaro. Abo bantu nta gutangarira Imana, nta no gutangarira abantu baje muri iyo ngoro y'Imana ibibuye ibishariro. Ariko abwira ubwo mwe muri n'umutwe ukora. Yesu byaramubabaje ku mutima kumva ubwo bujuju bw'abo bantu bamukikije batamarira ibiremwa aho gutamarira umuremyi wa byose, ariwe byose bikomokako. Aha mbere niho dusha dutegera ijambo rikomeye ryerekeye isanzagurika rya byose imbere y'iseruka ry'umwana w'Imana. Niho rero bazobona umwana w'umuntu aza ku gicu cy'ijuru afise ububasha n'ubunahazwa bwinshi. Niho rero hazobona, niho bazobona umwana w'umuntu. Bazomubona ryari? Ibyo bintu byose bimaze gusanzagurika. Isanzagurika ry'ibyo byose abantu bishinga gutamarira, nibyo byose bibatwara umutima, nibyo byose bibatera umunoho, rimaze kuba, niho rero bazobona umwana w'umuntu aza mu gicu afise ububasha n'ubunahazwa bwinshi. Kuko ibyababuza abo bantu kumubona bizoba byahavuye. Ibyabatwara umutima, ibyababuza kubona umwakaka w'inyonga z'umwana w'umuntu bizoba byasanzaguritse, bizoba byahavuye, byakubuwe, ku buryo isanzagurika n'isambuka by'ibyo bintu byose, ce sera le balayage de ce qui nous cache la face du Fils de l'homme. Kandi birabereye ko ibintu byose bitubuza kubona umwakaka n'inyonga z'umwana w'Imana, birabereye ko ibyo bintu byose bikubugwa bikahava. Bimaze kuhava rero niho bazobona umwana w'umuntu. Aha hari ijambo rikomeye bavukanye. Kugira tubone umwana w'umuntu birakenewe ko tuza kumubona bihava. Sinjo wajama sinjo. Kugira tubone inyonga z'umwana w'Imana birakenewe ko ibituza kumubona bihava bigakubugwa, kuko twaremewe kubona inyonga ziwe. Murabyumva? Twaremewe kwihweza inyonga z'Imana, titwaremewe kwihweza amabuye n'ibisharizo, titwaremewe gutamarira ibibuye n'ibisharizo. Twaremewe kwihweza inyonga z'umwana w'Imana. Twihweza inyonga y'Imana. Hari ikintu nsaba umukama ndagicambirwa, n'ukwibera mu ngoro y'umukama, n'ukwihweza inyonga ziwe ngo mpozagazwe no kubona ingene umukama ari mwiza. Amen. Ijuru n'isi n'ibirimwo byose bibwizwa kurangira igihe bitubuza kubona inyonga z'umwana w'Imana. Munsi none rero nta kamaro bifise. None akamaro kavyo nakahe bavukanye? Akamaro k'ijuru n'isi, akamaro k'ivyo bibuye, akamaro k'ivyo bisharizo, akamaro k'ivyo bintu tubona ngaha ku isi, byaba ibyo dufise mu ntoke, byaba ibyo dufise mu ikotomoni, kuko ibyo bibuye no mu ikotomoni birajayo, byaba ibyo dufise mu isakoshi, byaba ibyo dufise ku matwi, byaba ibyo dufise ku mukondo, kuko hariye n'abishira ku mukondo canke ku mazuru canke ibyo bibuye byose, ibyo bintu byose akamaro kavyo nakahe? Akamaro k'ibi bintu byose tubona nakahe? Mbe nta kamaro bifise canke biragafise? Ego cyane biragafise. Nako nakahe? Nukwerekana ubuninahazwa bw'Imana, nukuduha uburyo bwo kuyikorera no kuyishikira.
ako niko kamaro k'ivyo bibuye, niko kamaro k'ivyo bisharizo, niko kamaro k'ivyo bintu byose. Byaba byo dufise mu ntoki, byaba byo dufise mu rugo, byaba byo dufise mu masandugu, byaba byo dufise mu mabanki, byaba byo dufise mu matongo, akamaro kabyo nakakonyene. Kwerekana ubunahazwa bw'Imana n'ukuduha uburyo bwo kuyikorera no kuyishikira. Igihe ibyo bintu bitadufasha kuninahaza Imana, biterekana ubunahazwa bw'Imana, bitaduha uburyo bwo kuyikorera no kuyishikira, mwumva byoba bimaze iki? Ijuru n'isi n'ibirimwo byose, ako niko kamaro kavyo. Ijuru rirayaga kw'Imana ninahaye, ikirere kirerekana ibyo yakoze. Uzirikane rero neza muvukanye, uba incabwenge kuri iyi si. Ntugatamarire amabuye aho gutamarira umuremyi w'amabuye. Ntugatwaga umutima n'ibyagenewe kugufasha gukirurutsa umutima, uwerekeza ku Mukama. Kandi uyu munsi Yezu Kristo ashaka kuza no kukwereka inyonga ziwe, ubu ninahazwa n'ububasha bwiwe. Niwareka gutamarira amabuye n'ibisharizo, niwanka ko ibihenda amaso n'ibihera bigutwara umutima, ukabigira ariho ibiguha uburyo bwo kuninahaza Imana no gukorera bene wanyu. Amagorwa menshi yo kuri iyi si azanwa nuko abantu aho gukoresha ibiremwa, ibyo bibuye n'ibyo bisharizo ngo baninahaza Imana, bayikorere kandi bayishikire, bakura amaso ku Mana, ahubwo ibyo bikaba ari byo bagira Imana. Papa Francisco mwikete yanditse akanyamuneza k'inkuru nziza inomero 78 niho avuga yuko ngo cya kigirwamana c'Abanisirayeli c'igipfizi ngo ubu casuriwe n'ikigirwamana c'amafaranga. Ati muri iyi myaka harageze ko twanka ko amafaranga abikigirwamana, tukanka ko amafaranga atugira baja, tukanka indinganizo y'amatungo ikumira igatuma haba imbwimba n'ubwicanyi. Mu Gifaransa avuga ngo non à l'économie de l'exclusion qui engendre la violence, non à l'argent qui gouverne au lieu de servir. None gabavukanye, ubu ni mwana ko araha amahera ari yatwara. Ntabo mubona ubuzima bw'umuntu batibyiringira mu kuzimanganya kugira baronke ibyo bibuye. Ntabo murabona. Harageze ko twebwe twemera Yezu Kristo, twakirira ijambo n'impanuro ya Papa, kuduha uburyo bwo kuyikorera no kuyishikira. Ngivyo rero ibihera, ngaka akamaro k'ibihera, bishake tubyita ibihera. Ngivyo rero ibihera, ngako n'akamaro k'ibihera. Muntu ufite ibihera wumvise? Hariho abavuze ngo ya uzumvirayo. Muntu ufite ibihera wumvise? Bizohera.
bizohera, ariko ijambo ry'umukama ntirizohera. Uyu munsi uwushaka ko Yezu Kristo amushikiriza urukiza rwiwe abwirizwa gukirutsa umutima, akawumatura kuri ibyo bibuye no kuri ibyo bisharizo, akawerekeza ku mukama, kandi agafata ingingo yuko ibyo byose bitereza kuba ibikoresho bigaragaza ubunahazwa bw'Imana n'uburyo bwo kuyikorera no kuyishikira mu gukorera bene wabo. Ingingo ya gatatu, ibihoraho n'uburyo bwo kubironka. Ijuru n'isi bizozimangana, yamara amajambo yanje ntazozimangana. Ngivyo ibihoraho ni ijambo ry'Imana, amajambo y'Imana ntazozimangana. Ni ukuvuga ivy'Imana yavuze, ivy'Imana yemeye, ijambo ryayo. Mbere ibihoraho samajambo n'umupersona jambo w'Imana, kuko niwe ijambo ry'Imana rivuga, niwe ivyanditswe byose birayaga, niwe amajambo yose dusanga muri Bibiliya avuga, nkuko wenyine navyivugira ngo iyo mwamwemera Musa mwonyemeye nanje kuko ni jewe yanditseko. Ngo mukuza ku isi Kristo yavuze ati ndarengutse dawe ngo nkora ibyo ushaka, kuko ivyanditswe mu kizingo c'igitabo birora kuri jewe. Yezu Kristo jambo wa data yigize umuntu, niwe mfungurwa ihoraho, niwe akwiye gutangarirwa no gushimagizwa, aho kubigirira amabuye n'ibisharizo, kuko ari we byose bikomokako kandi byose bibeshwaho muri we. Uhoraho niwe. Niwe mbere avuga ngo urya umubiri wanje akanwa amaso yanje azokwamaho imyaka yose. Ushaka rero ibihoraho urondera Yezu Kristo, ushaka ibihoraho uhamagara Yezu Kristo, ushaka ibihoraho wakira Yezu Kristo, ushaka ibihoraho ugumana na Yezu Kristo. Niwe bukiriro bw'abantu, akaba ari nawe mfungurwa ihoraho. Muti none Yezu Kristo mfungurwa ihoraho twomuronka gute, twomugumana gute? Muntu udashaka gutwaga umutima n'ibihera, kugira ngo uronke Yezu Kristo wemera kumuhindukirira. Hindukira Yezu Kristo, emera Yezu Kristo, akira Yezu Kristo mu buzima bwawe. Umubwira uti Yezu Kristo ndakwemeye kandi ndakwakiriye. Waba uri umuzungu, waba uri wirabura, waba usa n'indimu, Yezu Kristo umuhamagaye araza. Hari umugore w'umuyisilamukazi yahamagaye Yezu Kristo ngo amukirize mwene wabo. Uyo mwene wabo niwe yabimbwiye, kubera yuko twari tukanda mutuganira hama ndahama ko uwo mwene wabo ngo ambwire ingene byagenze, ko mwene wabo ni umuyisilamukazi arongowe n'umuyisilamu. Hanyuma ndamuhamagara, none we mukuru wawe yambwiye yuko we yakize kubera igisabisho cyawe wasishikirize Yezu Kristo, mugabo uri umuyisilamu, byagenze gute? Acarambwira ati amfete mukuru wanje yarafise ingorane yuko amaraso atavura. Hama amaze kumwopera babona ko amaraso atavura, baragira ivyo bafitidikira byose aganga, barabona ko atakigenda. Muganga Dr. Mufugutu acaraza arambwira yuko byaheze ataco bagikiza. Ati je ndavuga no mukuru wanje ntagenda apfuye,
ntagenda apfuye ati ategeza gukira ati Yezu nshaka ko mukiza umukuru wanje umukiza nshaka ko umukiza ngo nshadagenda imuhira ndabwira umugabo wanje n'abana ngo vyuka mwese musenge kirazira ko mukuru wanje apfa ngo mwese mutegeza kuvyuka ngo mwijoro ndabavyura mwese nimutangure gusenga mukuru wanje ntapfe ngo nanje ntangura gusenga ngo nsaba Yezu kugira ngo mukuru wanje ntapfe none we wasaba Yezu gute kuri umuyisilamu ngo ndafise Bibiliya ngo naho ndi umusiramu kazi ndafise Bibiliya none Bibiliya wowe wayikoresha gute ngo hariho izaburi nkunda kuvuga ngo niriyo naza ndavuga nongera ndayisubiramwo umukama niwe rumuri rwanje niwe bukiro bwanje notinya nde wundi uwo mukama niwe nkingi y'ubuzima bwanje ninde umpindisha agashitsi naho abansi bontera baje kungwanya ngo bamare ubu rero niwe batembagara bakagwa ngo iyo zaburi niyo guma mvuga ndayihejeje ndayisubiramwo kuko umuyisilamu urumva azarasenga asubiramo ndayisubiramwo nta bindi yarazi ati ngenda ndayisubiramo gushikaho mukuru wanje asubira araba muzima. Uwo mugore yakize yambwiye ati ubu nubu duhuye na Dr. Mufugutu aranyitegereza ngo wamugo ngo uri gihume nturi umuntu ngo ntuzugire ngo ndije nagukijije kuko yari yahebye. Ndabaza uwo mugore none wewe kuri umuyisilamu Yezu byagenze gute kugira ngo uzuramusenga kucendi umuyisilamu kazi mugabo Yezu n'umugenzi wanje. Haleluya. Uvuyo musi niho namenye ko Yezu afise abagenzi hose no mu Bayisilamu. Nico ituma mvuze nti uwo wese ashaka ko Yezu aziwe namuhamagare, waba umuyisilamu, waba umukatolika, waba umubudiste, waba umuprotestanti, waba umubrahamaniste, waba umushintoiste, waba umuzwingiriste, wewe umuhamagaye Yezu Kristu arakwitaba kuko wese yambaje izina ry'umukama azokira. Ushaka ibihoraho niwe ahamagara, niwe yemera, niwe yakira kanatsinda. Yezu Kristu wenyene yari arivugira yuko abashaka kumugumana babwiza gukora ibintu bibiri. Icambere kwanka gukorera indigi hera bagakorera imfungurwa zidahera kuko ari wenyene yivugira mu njiri ya Yohani ikigabane ca 6 umurongo wa 27 ngo ntimukorere imfungurwa ihera, nimukorere nyabuna imfungurwa yamaho ishikana mu buzima budahera ari umwana w'umuntu azobaha kuko ari we Mana Data yatiye. Ivyo yabibwira bande? Yabibwira abaje kumurondera kuko yari yagwije imikate bararya barahaga. Baragaruka rero kumurondera mugabo batarondera we vy'ukuri. Barondera iki? Imikate. Mbere yabanje kubabwira ngo nukuri ndabibabwiye murandondera ariko suko mwabonye ibimenyetso nuko mwari y'imikate mugahaga. Hariho abantu rero baja kurondera Yezu atari we barondera vy'ukuri, barondera imikate kuko bakunda kuguma barya banyakurya ifi karanze. Hariho abantu baza mu masengero mbere bakama no kubisabisho mugabo batarondera Yezu Kristu, barondera gusa ibyabaha. Atabahaye baca bamusezera. Yezu
ati ntimukorere imfungurwa ihera, nimukorere nyabona imfungurwa yamaho ishikana mu buzima budahera, ariyo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Mana data yatiye. Ngo baca baramubaza ngo bati tuze tugire iki ngo dukore icyo Imana ishima? Nawe ati ngo dukore ibikorwa bishimisha Imana. Yezu ngo aca bishura ati igikorwa Imana ishima nuko mwokwemera uwo yatumye. Muravyumva? Igikorwa Imana ishima nuko mwokwemera uwo yatumye. Mu yandi majambo, aho kwemera iki? Imikate. Kuko abamurondera si we barondera imikate. Hariho abemera imikate gusumba Yezu, abyabahaye bakavyemera gusumba wenyene. Aha rero muragaba mw'abakristo mutegere neza, hariho abakristo bemera ibyo Yezu abaha gusumba Yezu wenyene. Baje ntibaronke baca bamuheba. Kuki? Ibyo abaha nivyo bemera. Oro Yezu Kristo akora ibimenyetso n'ibitangaro kugira tumwemere wenyene. Muravyumva? Ibimenyetso n'ibitangaro nibyo kugira tumwemere. Ntimukorere imfungurwa ihera, kugira ngo namane ibihoraho. Mbwirizwa kwanka gukorera imfungurwa ihera, ngakorera imfungurwa zidahera. Imfungurwa zidahera nayo si ibintu, si ibimenyetso, si imigigwa, si imihango, si ibishobisho by'ibintu nza kuvuga ngo yego ngo byari biryoshe. Hari abantu ngo byari biryoshe ngo uyu munsi. Oya, eske nahuye na Yezu Kristo? Guhura na Yezu Kristo we bukiriro bwacu, guhura na Yezu Kristo we mfungurwa yamaho, kwemera Yezu Kristo, kurondera ko Yezu Kristo dushikirana tukanywana. Ntarondera imikate, ntarondera amabuye, ntarondera ibisharizo. Mu byo nkora byose nkarondera gukorera Yezu Kristo, gushimwa na Yezu Kristo, gushimisha Yezu Kristo. Nguko ukudakorera imfungurwa ihera, gukorera Yezu Kristo, kurondera gushimwa na Yezu Kristo, kurondera gushimisha Yezu Kristo. Kuko igikuru mu buzima bwanje si ibintu, si mikate, si amabuye, si ibisharizo. Igikuru niwe, kuko ufise Yezu Kristo aba afise byose. Amen. Icya kabiri, Yezu Kristo ashaka kushaka ko bagumana, kushaka kumugumana, nugukoresha ibyo mfise byose, byaba ibibuye, byaba ibisharizo, byaba ayo mahera n'ibindi byose, nkuko Yezu Kristo wenyene yabitegetse. Mu Njiri ya Luka ikigabane c'16, Yezu Kristo ariko aravuga iby'amafaranga n'amatungo, aravuga ijambo rikomeye. Mu Njiri ya Luka ikigabane ca 16 akarongo k'9, ngo nanje rero ndababwiye nti iryo tunga ry'uruhendo rirondeza abagenzi, kugira ngo umunsi rizoba ribavuyeko babakire mu nsago zidashira. Luka 16:9. Iryo tunga ry'uruhendo rirondeza abagenzi, kugira ngo umunsi rizoba ribavuyeko babakire mu nsago zidashira. Mbega itungo ufise rizokuvako? Rizokuvako? Wewe niritagusiga wewe uzorisiga. Kuko ivyisi bitadusize two turabisiga. Ati iryo tunga rirondeza abagenzi, kugira ngo umunsi rizoba ribavuyeko babakire mu nsago zidashira. Murumva uburyo bwo kuronka ibidahera? Muravyumvise? Nukuvuga ko Yezu aha yahanuye abantu gukoresha amafaranga n'ayandi maronko mu buryo
turondera abagenzi bazotwakira mu nsago zidashira. Insago zidashira ni hehe? Ni hehe? Mu ijuru naho tuzinjizwamo n'abande. Bande? Abantu babiri, Imana n'abakene. Abo bantu babiri no batwinjiza mu ijuru, Imana n'abakene. Muntu wama ukoresha amafaranga n'amatungo yawe kugira ngo Imana ininahazwe, isengwe, yubahwe kandi ihabwe iteka, wewe uriko urarondeza iryo tunga, umugenzi azogusembereza mu nsago zidashira. Muntu ukoresha amatungo n'amaronko ufise mu gufasha abagowe, imfuvyi, abapfakazi nabo bose bantabonikora, ukabikoresha ico, umenye ko abo bantu umunsi uzoshengera bazokwakira muri izo nsago zidashira, kuko Yesu avuga ngo ico cyose mwagiriye umwe muri abo bato mo tuvukana ni nje mwakigiriye. Abo bagenzi nabo babiri, ibyo dukorera Imana yonyene directement nibyo dukorera abavukanyi, cyane cyane bari mu ngorane. Yesu Kristo rero ushaka ko bagumana, akoresha ibyo afise byose, amabuye, ibisharizo n'ibindi byose, nk'uko Yesu Kristo yabitegetse. Nawe yategetse ko tubikoresha mu kwirondeza abagenzi, kugira ngo umunsi rizoba rituvuyeko batwakire mu nsago zidashira. Nimwe nababwiye ko akamaro k'ibihera ni ukugira ngo Imana inahazwe, kandi bitubere uburyo bwo kuyikorera no kuyishikira. Muri iyi myaka rero abantu hariho umenga barabaye utuzeze n'utugugu, ntibabe bacibuka akamaro k'ibintu byo ngaha ku isi. Ugasanga umutima bawutwawe n'ibintu by'amabuye, n'ibintu by'ibisharizo, n'ibintu by'iyi si, nk'uko umenga ubuzima n'ubuhigwe bwabo babuzeye kuri iyi si. Birakenewe ko uyu munsi duca ubwenge. Aha Yesu Kristo yaradujije ubwenge. Ijuru n'isi bizozimangana, ariko amajambo yanje ntazozimangana. Ibyo byose haragera igihe umukama akabikubura kugira ngo tubone inyonga ziwe. Muntu rero wahora uhumwa amaso n'ibyo bintu, kanura ubone, ugurura amatwi, ugurura ubwenge, raramura umutwe. Murabyumva? Yesu yavuze ngo muraca muraramura umutwe. Erega wishinga ibyo bibuye ntararamura umutwe, aguma wucuritse mu byo mu kuzimu. Hari nabo mbere imisozi ifukira mu kuzimu, baragiyeyo barondera iki? Amabuye. Kaza wumva umusozi wabapfukiyeyo, nta n'izindi yanterema birirwa barorganitse. Muri iyi myaka bavukanye, turakeneye cyane guca ubwenge, tukumva ijambo Yesu Kristo avuga. Ijuru n'isi bizozimangana. Ibyo byose mubona, ibyo byose tubona, murabyumva? Byose atana kimwe kivuyemo bizozimangana, kugira ngo dushobore kubona inyonga z'umwana w'umuntu. Twitegure rero kubona inyonga z'umwana w'umuntu, turaramura umutwe. Kandi uwo wese yemeye gukirutsa umutima, akawumatura kuri ibyo byose byawuhuma amaso, byamubuza kubona no gutamarira umwana w'umuntu, uwo mutima ni wawe umatura kuri ibyo, ukararamura umutwe, ugakirutsa umutima, ukawerekeza ku mukama. Uyu munsi uraza kubona umukama aje nk'Imana ngo akwereke nawe ubu ninahazwa n'ububasha bwiwe. Urakaza mukama Yesu. Mukurikire ndandabirana mu buzima bwanje bwose, ngukorere mu
twari nyongerera imbaraga nyagasani. yanje amajambo. Kuko muri imyaka turimwo abantu benshi bafashe ingendo yuko ivy'amafaranga n'amatungo biri ukwavyo, ivy'Imana navyo bikaba ukwavyo. Benshi nuko bagira. Mbere hariho n'abo iyo hageze kurondera ivy'amafaranga, ivy'Imana babanza bakabibika, bakabwira Yezu bati Yezu undindirire ngaha nzoza kuguhitana hanyuma. Bakaja mu vy'amafaranga kugira ngo dukurikirane ibihoraho. Ni vyiza gukwirikira ijambo rya Yezu, muravyumva? Nguko jewe vyanshikiye byantumye mbona ko ugukurikira ijambo rya Yezu ariko kuronka n'ivy'amatungo nyene. Nari mu seminari nkuri Burasira ngira nce make kugira ngo jewe nigisha mu seminari i Burasira, hanyuma hari 95 ngategezwa kuza rero ini Bujumbura muri ekonoma generale kugurana amafaranga yo kurihira minervale abaneve n'abaniyese banje, kuko bari babuze umuvyeyi 95. Murabona ko ibintu byari bimeze. Hanyuma nzomanuka kuwa mbere, kuwa gatanu nza mbona, kuwa gatanu ku mugoroba nza mbona ikete rya Musenyeri Kaburungu rivuga ko abapatiri bose bakorera muri diocese ya Ngozi bazoja mu mapfungo ku Muyange. N'amapfungo abasenyeri bari bashinze kubeheba Imana bose kugira ngo mu gihe c'ingwano kugira ngo natwe dusubirane mu mutima. Hanyuma muri ico gihe mbonye iryo kete ntangura kwijijanya imitima. Nukuvuga ngiye muri ayo mapfungo yatangura ku Imana, haca hashika ku wundi w'Imana aho abanyeshuri bazoja ku ishuri je watamahera mfise. Murakurikira? Kugira nshobore kuronka amahera ya minervale yabo bana nategezwa kugenda kumanuka ni Bujumbura kuwa mbere kuyagurana muri ekonoma generale. Nagomba kuyagurana kuko ntawe nari mfise, hanyuma nkazoyishura buhoro buhoro. Mugabo mbonye iryo kete ntangura kwijijanya imitima. Umutima umwe ngo ayo mapfungo yahebe uzogira n'ayandi hanyuma. Genda uze kurondera amahera yo kuriha minervale abishwa bawe. Uwundi mutima ngo uzogira n'ayandi hanyuma, mugayo yo hanyuma ntazoba arayo. Inema z'ayo mapfungo sizo kimwe nayo hanyuma. Uwundi mutima ngo none utagiye kurondera amahera yabo bishwa bawe ngo uzobukore iki ukoze iki gishimisha Imana. Uwundi mutima ngo none urabakunda kuruta Imana. Uwundi mutima ngo erega Imana irafashwa, gusa Imana wicaye kuzikika gusiga iminyota. Ibyo byose ni imitima yiharira. Uwundi mutima ngo banza murondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, ibisigaye bazobibagerekerako. Ibyo murazi ko ari ijambo ry'Imana. Birananira rero, umutima uranyankira kuritambuka ngo nsiba ayo mapfungo. Nari kubishobora kuyapfusiba sinjemo kuko nta mugozi wa n'undiko. Mugabo kubera iryo jambo ntandabwira Yezu nti Yezu, ubu rero ngira ngo nemere ngende iryo jambo ryawe, nawe uzoca umenya ingene untorera inyishu kuri iki kibazo c'abishwa banje. Ndaruhinda nja mu mapfungo. Murumva vraiment nuko ruhinda? Amapfungo ndayagira ngira nti iri jambo reka ndarigendere, umukama nawe azerekana ingene iryo jambo ari iry'ukuri. Ndagira amapfungo yahera kuwa gatanu mwijoro. Duheje amapfungo kuwa gatanu mwijoro, jewe nja gusenga jenyene hari ku Muyange, ndimwe jenyene mwisengero, ndiko ndasozera igisabisho, haca hinjira umupatiri w'umuzungu. Bamwe aramuzi yitwa Batista Chimino. Nta bucuti twari dufitaniye, nta n'ijambo twari bwavugane, ntitwari tunazinanye. Nza mbona nsanze mwisengero ndiyo jenyene anzaniye bahasha y'amahera.
acara yimpa ambwira ngo akiri ibahasha y'amahera udusomera imisi abapfuye. Nanje nca ndakira ngira emwe muri uyu mwaka nta bapfuye nzobura. 95 nta bapfuye nzobura. Ndakira ndasozera ibisabisho byanje, hanyuma nugura ibahasha nsanga hari ibihumbi 70. Jewe nayo nagomba kuja kugurana amahera azomara trimestre imwe gusa, nca ndonka azomara umwaka wose. Kuva ico gihe naciye mbwira umukama nti ubu ndemeye ijambo ryawe ni ry'ukuri, iryuvuze urarirangura. Ushaka rero kubaho neza kuri iyi si no mu vy'amatungo n'amaronko nyene, ni biza kugendera ku ijambo ry'Imana. Muravyumva? Ico Imana ivuze ukigendeye niho ubona ingene ijambo ry'Imana ari ry'ukuri. Ico Imana ivuze ukigendeye niho ubona ingene amajambo y'umukama adahera, ariko ibindi byose bihera. Ako n'akarorero kamwe muri bwinshi nshobora kubaha, maze jewe nyene kwibonera ko kugendera ijambo ry'Imana ari bwo buryo bwiza no mu vyerekeye gukoresha ivy'amafaranga n'amatungo nyene. Namwe rero uwo bahagarika umutima gushikaho yemera guhemuka kugira ngo aronke amafaranga n'ayandi maronko, aze yajijuka akwirikire Yezu Kristo n'ijambo ryiwe, kuko ufise itunga n'ufise Yezu, kandi uri kumwe na Yezu ntacabura. Tugire Kristo. Ubu rero twagira ngo tuzane Yezu ngaha. Mwumvise ko ari we bukiriro, kandi ko ibintu byose byamuza kutubona bimaze kuhava, dusha tubona umwana w'umuntu. Tugiye twibonera umwana w'umuntu aserutse ku bicu, nukuvuga je nk'Imana n'ububasha n'ubunahazwa bwinshi. Yezu Kristo agiraze n'ububasha bwiwe bwose, kugira ngo ukeneye n'uwipfuza n'uwiteguriye kwakira ubukiriro bwiwe abwakire. Mugabo murazi akabanga kabyo nukuraramura umutwe, nukuraramura nukukirurutsa umutima, tukawukura kuri bya bindi byose bitubuza kumubona. Uwo bafite ikigirwamana ngaha ko hari ushobora kuba afite igiheko ahekereye, uwo aguma abona ico giheko. Nashobora kubona umwana w'umuntu kuri ico giheko, ufise inzigo kuri iyo nzigo, ufise urwanko kuri uwo rwanko. Yezu Kristo ashike tumwibonere amaso yacu abona Imana. Urakaza mukama Yezu. Twitegurire rero kumwakira. Yezu, 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 Yesu, Yesu, Yesu. Turagukomeye amashi mukama Yesu. Uri mwiza mukama Yesu. Uri mwiza mukama Yesu. Uri mwiza mukama Yesu. Uri mwiza mukama Yesu. Mwiza mukama Yesu. Uri mwiza mukama Yesu. Turagukomeye amashi mwami wawe. Mwicare gatoyi twumvirize ibyiza Yezu akoreye abo yakunze. Bikeyi mu byo abavukanyi bashoboye kubona, byashimye ko batumenyesha.
duwawe mukama mbega mukama mbeno guhebana Haleluya. Yezu ni Imana. Yezu n'umukiza. Uwemera izina rya Yezu akemera ko ari umukiza wiwe arakira. Dukomere amashyi umukama wacu Yezu. Yesu agira neza. Amen. Yesu aradukunda. Amen. Natwe turamukunda. Amen. Tumubwire Yezu kunda. Yesu turagukunda. Yesu turagukunda. Yesu turagukunda. Amen. Yesu ni Imana. Yesu agira neza. Kuva tugishika ngaha Yesu yariko aratugirira neza. Amen. No muri ruwanje Yesu yariko aradukiza. Amen. Yariko aradutegurira gushika nino saha abandanya dukiza. Amen. No muri kano kanya Yesu agumana natwe adukiza kandi atubohora. Yesu nahaze icubahiro. Mama bamuririmba sinarinze uwo vuga ubu Yesu naramumenye numvise akanyamuneza mu mutima wanje kuko natewe iteka n'Imana yanje. Iyo Mana niwe ni wacu nirukundo yemwe igirira ikigongwe abantu bose yo yatanze umwana wayo aritanga ngo dukire twari dukwiye gupfa none turi bazima. Amen. Yesu arakiza. Hari abantu benshi bagishika ngaha bari baboshwe n'imigozi n'iminyororo. Yesu yabagendeye kuva tugishika agenda arayicagagura kandi twese aca araduhezagira. Yesu nahaze icubahiro. Amen. Yesu ni Imana. Amen. Mbere muri benshi uwo muhezagiro wa Yesu n'ubu turawiyumvamo. Amen. Amen. Yesu ni Imana. Uwemera wese ko Yesu ari Imana arakira. Amen. Kuko niwe jambo. Amen. Kandi iryo jambo arivuze ni iry'ukuri. Amen. Yesu yaduhezagiye. Uremera ko Yesu yaguhezagiye? Yego. Dukomere amashyi menshi umukama wacu Yesu. Yesu ni Imana. Amen. Yesu aduhezagiye agenda adukiza. Amen. Hari umufasoni yarafise ikibazo mu rugo, ntivyakunda ko abonana n'umushinganahe wiwe, byari bitewe nuko afise infection, yarafise ingwara mu gihimba ciwe cirondoka, yaguma abona ibintu biza bizana igihimba cirondoka vyakamotera kabi, gutyo n'umushinganahe we yarabizi, ntivyakunda ko barangura ibanga ry'urugo kandi yarabimaranye igihe. Yesu yagukoze ko aragukiza, aravyumvisha. Amen. Yesu ni Imana. Hari umuntu yarafise ikibazo
iyo atanguye kuja muri krize yaguma asevura, yaguma yumva asevura. Yesu yagukijije iryo sevu, aragukiza n'ingwara yabitera. Amen. Amen. Yesu ni Imana. Hari umuntu yaje afise ikibazo ukuboko k'ukuryo, yari yavunitse amaja haruguru ku nkokora, amagufa ntiyari bwaterane neza, vyatera kuguma agira ububabare bwinshi. Yesu yagukoze ko aregeranya ayo magufa arayatondeka neza, ubu nta kibazo ugiye gusubira kugira. Amen. Amen. Yesu ni Imana. Amen. Yesu ni muzima. Amen. Wemeye ko Yesu ari Imana urakira. Yesu arakiza. Amen. Wemeye ko wahezagiwe n'izina rya Yesu urakira. Amen. Yesu ni Imana. Hari umuntu yarafise ingwara y'igituntu, igituntu canka imiti, kuko imiti yari yatanguye gufata byari vyanse, byari byatumye ubu afise inkorora irimwo amaraso, kandi yababara cane mu mahaha. Yesu yagukoze ko arakurayo umwanda wose, aragukiza ayo mahaha yawe. Amen. Yesu numukama, Yesu numukiza, n'umwami ahoraho, tumukurira ubwatsi. Mukama Yesu yakijije umuntu yari afise amagufa yo mu mugongo amubabaza cane, igice co haruguru, apana igice co hepfo, igice co haruguru camubabaza cane kuva ino mu bitugu kumanuka gushika hagati. Umukama muvukanyi yagukijije ubwo bubabare. Hariho umuntu yaragwaye ukuguru kw'iburyo kwamubabaza cane, yatambuka bimugoye. Mukama yakijije uwo muntu afise ukuguru kw'iburyo kumubabaza cane kugwaye, yaje aracumbagira ico kimenyetso. Hariho umuntu yari afise utugufa dutatu dufatanya umutwe n'izosi tumubabaza cane, akama agwaye umutwe w'ibisazi. Umukama yakijije uwo muntu afise ubwo bubabare bumubabaza cane. Hariho abantu benshi bama bagenda bumva ko biyanka, badafise ubuzima, umengo bokwikinga ibisaka kubera ukwiyanka no kumva ko abandi babanka. Umukama yakijije abantu benshi gose bari bafise iyo ngwara. Hariho umuntu yari afise umuvuduko w'amaraso, tension iri hejuru iguma iduga. Mukama yayisubije mu kibanza, giye kubaho mu mahoro muvukanyi. Hariho abantu bane bari bafise izina biswe n'umupfumu, biswe n'abapfumu bagiye kuraba. Uyu munsi nyene umukama arafusa ayo mazina y'abapfumu, araguhaye izina rishasha, amahoro n'akanyamuneza mu mutima. Yesu ni Imana. Mbere murabo nyene hari benshi bari biyumvamo imivumo, bari baravumwe. Yesu muri kano kanya yamaze kubahezagira kandi yabacyoroye, ubu muridegemvya mwarahezagiwe. Amen. Muri bo harimwo abakobwa n'abahungu vyari vyaranse ko bubaka, kuko bari kw'imivumo n'imigozi y'amashetani. Uyu munsi yabohoye abakobwa n'abahungu benshi vyari vyaranse ko bagira mariage. Yesu ni mwiza. Hari umufasoni Yesu yagiriye neza, afise imyaka 32. Yesu yagukoze ko yagendana ingwara ya sida. Muri kano kanya Yesu yamaze kugukiza, arakubohora. Yesu ni Imana. Amen. Hari umufasoni yaje ngaha atakambira Yesu, yaramaze imyaka 5 kuva yubatse atararonka ikibondo, nta nikoroka yari bwabone. Yesu yahezagiye igitereko cawe, wumvise ubushuhe bwinshi mu gitereko cawe. Yesu yariko arakugabira ubuzima bushasha, ugiye gusama kandi uronka ikibondo. Amen.
Yesu ni Imana. Hari umuntu w'igisuma ari ngaha, Yesu yamugendeye aramubohora, ubu ntigisubira kwiba. Amen. Asa imyaka 25. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu ni Imana. Umuntu yari afise ikibazo co gukama amaraso yiwe yari make, ikimenyetso nuko akunze kugira umutwe umeneka cane. Yesu yagukijije kandi ubu ntugisubira kandi gukama amaraso. Yesu ni Imana. Yesu ni muzima. Hari umufasoni yakiriye, yemeye gukwakira Yesu. Amen. Amaze kwakira Yesu yaciye amukiza. Yari afise kansere kw'ibere ry'ukuryo, yarayimaranye, yayimenye haciye amezi 3. Yesu yayigukijije, ubu ntigifise kansere mu izina rya Yesu. Yesu ni Imana. Hari umuntu yaje afise ivi ry'ukuryo ryamurya cane, Yesu yarikozeko aragukiza, ubu urashobora gufukamira umukama kuko niwe Musa akwiye gufukamirwa. Amen. Yesu ni Imana. Hari umuntu muri kano kanya yumva afise akanyamuneza kenshi bitewe nuko yari afise ingwara yo kumeneka umutwe, igice c'ukubamfu cane cane igafatira ku jisho, aji faciale. Yesu yagukozeko, yagukijije. Iryo jisho ryawe nico gituma itakubabaza, ubu ufise akanyamuneza kenshi. Yesu yagukijije. Ni wowe mugenga wanje Yesu, wandindiye ubuzima, ndagusingiza. Ni wowe mugenga wanje Yesu, wandindiye ubuzima, ndagusingiza. Yesu n'umukama, Yesu n'umukiza. Twese duhindukirire Yesu mu Karistiya, kuko ivyo vyose ari we yabikoze. Uragaheza gigwa mukama Yesu, uri umwami ahoraho. Wewe udukijije amabuye yo kuri uyu mugoroba, kuva ubu maso yacu azotangarira wewe mwami uhangamye, wewe mwami udahera. Uragaheza gigwa mukama Yesu. Hariho umuntu ngaha yaje agwaye amaso, viziyo yiwe igenda iragabanuka ku munsi, umukama yamukijije ayo maso, agiye kubona neza. Hariho abantu bari bafise mu mutima amabuye y'urwanko, umukama yasubije hamwe abantu bari kumwe, mbere bari ngaha, bose bari ngaha. Umukama yasambuye urwo rwanko, mugiye kubana nk'abavukanyi. Hariho ingo zari zarasambutse, urabasamburiye mu nzu. Hariho n'abari baravuye mu rugo, umukama arabasubije ubuzima, arabasubije mu ngo zanyu. Hariho umuntu yari afise ikibazo cyo kuva amaraso mu rwicariro, agiye muri toilette arababara cane, afise ingwara hemoroide, aragwaye umukinya sinarinzi ngene yitwa mu Kirundi. Afise hemoroide, agiye muri toilette, umwanda mukuru, arababara kandi agasohoka amaraso. Umukama arakijije, ubu utakigaruka iyo ngwara. Yesu ni muzima. Yesu ni Imana. Amen. Hari umuntu yari afise amasinizite, yaramaze iminsi 3 ari muri crise, ntiyahema neza, yaguma yumva ko mazuru hiwe havyimbye cane. Yesu yagukozeko aragukiza. Yesu ni Imana. Hari abantu benshi bari baboshwe n'itabi, muri kano kanya bari ngaha, Yesu yabagendeye, arababohora iryo tabi. Amen. Yesu ni Imana. Yesu arabasavye kugumana nawe. Amen. Gumiza kujya kuboko kuri Yesu. Amen. Yesu aguma afashe uko kuboko. Amen.
hari umuntu yaraboshwe cyane n'ububeshi, yabesha cyane, ubwo bubeshi yabuhaye Yezu, Yezu nawe agiye kumugira intungane. Amen. Yezu ni Imana. Hari umuntu yarafise amagufa yo ku ruti k'umugongo, yaguma akora nako byari bitewe nuko yabunzwe cyane, ari mu kwihenukirako. Yezu yagukijije ico giti cawe c'umugongo, ugiye gusubira kuba umuntu muzima. Yezu ni Imana, Yezu ni mwiza, Yezu aradukunda. Hari imisore n'inkumi benshi muri bo bumvisemwo umuhamagaro igihe baha ukuboko Yezu, bumvise bashaka kugumana na Yezu, inyota yo kugumana na Yezu, bumvise umuhamagaro bahamagarira kwihebera Yezu. Ni Yezu nyene yariko arabatumirira kumwihebera. Amen. Yezu ni Imana. Vuze imisore n'inkumi, vuze ko yari imisore ibiri, mwumve ko ari benshi. Amen. Dukomere amashyi Mukama wacu Yezu. Uri mwiza Yezu, uri mwiza, uri mwiza Yezu, uri mwiza, uri mwiza Yezu, uri mwiza, Yezu usumba byose, uri mwiza. Hariho abantu benshi basabye akazi Mukama kuko bashomereye kandi barushe. Hariho abantu batatu Yezu yishuye, umugabo umwe n'abagore babiri. Umukama arabagabiye akazi. Hariho abantu bagumye bereka Yezu ubuzima bwabo, bashatse kugumana nawe no kwiyambura ivyo byose bibabuza kumubona. Hariho abantu benshi bagiye barakira ingwara zitandukanye n'umuntu atoshobora kuvuga. Hariho benshi bakiriye umuhezagiro, bazobona ibintu mu rugo rwabo, mu buzima bwabo bihinduka. Uyo n'Umukama nani nahazwe. Turagukomeye amashyi Mukama Yezu. Reka rero twumvirize abantu bakeyi cyane nka batanu gusa, kugira ngo nka Toma yoba ari ngaha avuga ati Mukama wanje Mana yanje. Muri abo bantu bavuzwe turahamagaye batanu gusa, baze ngaha bashinga intahe. Abandi bazotuzobaha akanya ko gushinga intahe muri iyi minsi iri imbere, ariko ubu twumvirize batanu, kandi atari uvuga ngo jewe nkeka ngo hari naho ngo kumbure ngira ngo uwo bavuze yumva neza ko ari we, yumvise n'ikimenyetso adakekeranya, ashike hano. Twakira abantu batanu. Tugire Kristu. Kristu ni muzima. Kristu ni muzima vy'ukuri. Jewe igituma nje gushinga intahe, nariko ndasabira umupfasoni wanje, ntiyaje no ngaha, ari muhira. Harize imisi ambwira yuko agwaye, bidakunda ko aja kuri toilette. Agiye kuri toilette yaca abona amaraso, akababara, yashobora kumara n'imisi 3 atinya kuja kuri toilette, no gufungura akabitinya kubera yuko aca ababara akabona ayo maraso. Rero ikimenyetso nagiye kubona bamaze guproklama iyo ntsinzi, naciye numva njugumiye, ndumva yuko hari esprit ije muri jewe. Bashinagira nabwira harya shetani nayo iyo Imana isambuye ibibuye
nayo iramaramara. Haciye hazamwo iyindi esprit ishiza kumbwira ngo none ngo mugabo ivyo bintu ngo ugomba ugende kubivuga, ngo ugomba umaramaze madamu wawe ngo bumve yuko ngo haragwaye ivyo, mbasha ngende canke ndeke? Mugabo ca numva uwundi mutima ngo genda, ngo ugomba umaramaze ivyo bibuye nyene vyasenyutse vyariko biratinya. Ico gituma naciye mba n'uwambere guhaguruka nti reka Yesu ndamwereke rero yuko mfise ukwemera, ce mba uwambere guhaguruka ko shetani yariko aragomba kugira Kristo. Tugire Kristo. Nitwa Niyonsaba Nadege, mva muri Paroisse Saint Joseph mu Ngagara. Jewe ndi urya muntu bavuze yagize accident, nari naravunitse ukuboko aha mu nkokora, nagumana shock. Iyo nkoze ibintu nkababara cyane, niyo ndiko ndakoma amashi nababara. Turi mu gisabisho cyo kuninahaza Imana, numvise ukuboko kundemereye cyane, ndugije ukuboko kurandemera gushikaho ndakumanura wamengo ni igiti beguye. Hanyuma mbona imitsi iraranze cyane, iraranda gose. Hanyuma ubu rero uko numva Yesu yankijije, ubu nta babare numva mu nkokora. Tugire Kristo. Tugire Kristo. Tugire Kristo. Jewe nitwa Nsavyimana Menedo, nuwo muri Paroisse Saint Michel. Jewe igihe bavuga ngo umuntu yakize yaragwaye ukuguru kw'iburyo, naciye mbwira Yesu ko jewe ngwaye ivi, nibavuga ivi nyereke ikimenyetso. Nguma nsaba, ndagusabye unyereke ko ari ivi, ndumva ko ukuguru kwakize, mvuga ko ari ivi. Nja numva haheze akanya ngo waragwaye mwivi. Ni jewe rero nakize, nimumfashe gukengurukira Umukama. Tubaye turageza abo abandi ni mu yindi misi. Mukama Yezu turagukengurukiye, dukundire tuguterera akaririmbo ko gushima ivyiza tugiriye. Uri mwiza Mukama Yezu. Niki chombuza gutambira Imana, oya nana kimwe nachombuza kwigina iyo Mana. Ewe Mana uraninaye, niki chombuza gutambira Imana, oya nana kimwe nachombuza kwigina iyo Mana. Ewe Mana uraninaye, muzimyiroge mw'abaturaranze, muzingo n'inanga n'ibiduri, tuhezagire Umukama kuko yitwishe ubundi nasa. Kumviriza yemwe niyereke, Umukama niwe nyurinazwa, ahiriwe abamurinazwa, bazoronka impera mw'ijuru. Niki chombuza gutambira Imana, oya nana kimwe nachombuza kwigina iyo Mana. Ewe Mana uraninaye, niki chombuza gutambira Imana, oya nana kimwe nachombuza kwigina iyo Mana. Ewe Mana uraninaye, igihagararo cyo kw'isi nichombuza gutambira Imana. Sindushe tuja Umwami Dawudi, yaratanze imitamani irakoroka, yariyeretse imbere y'Umukama, arataya yari umwami,
dukomeye amashyi mwami wacu. Byongeye nk'uko wabitwigishije ukanabidutegereza, turubaza kuninahaza data umuvyeyi wacu tuti: dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ninahazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ibyo ushaka nibigirwe ku isi nko mu ijuru. Uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, turekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekuriye abatugiriye nabi, ntudutererane twosha nabi, yamara udukize akabi, kuko ari wowe ugaba byose, nganje n'unahazwa mu myaka yose. Amen. Nimuhorane umukama. Imana mushobora vyose, Data na Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire. Dushemeze umukama, tumukomere amashyi menshi cyane.